Banywanyi b'Umuhuza TV ndabahaye ikaze muri iki gitondo turi kuwa kabiri ku itariki ya 19 Nyakanga 2023 nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe n'umwanya w'amakuru rero tugiye kwibanda kuri politika hamwe n'umutekano ntuze gucikwa ndakuramutsa kandi nagwa kazo uherereye mu Burundi ho udukurikiye uri mu bisagara no mu ntara zitandukanye hari benshi batandukanye badukurikira bari mu bihugu bibanye kuri uyu mugabane wa Afrika no kuyindi migabane ya kure ndabahaye ikaze kandi ntimuze gucikwa n'aya makuru adasanzwe hari byinshi rero twabatohoreje nkuko tubandanya kubikora imisi yose tukabakorera amakuru avugwa cyane mu bisata bitandukanye mu politike agateka kazi na muntu umutekano ubutungane imigenero y'u Burundi n'amakungu inkuru zivugwa cyane mu kibano biba byatangajwe n'abategetsi batandukanye ibiba byarakozwe nabo hari inkuru ziba zaranyegejwe izo zose mukazikurikira kuri imbonesha kure tibagiye biva menyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi hamwe no mu masoko yacu dufise irya anino reka ntagure aya makuru mbibutsa akantu kamwe Colonel Prime Niyongabo ico gihe yakoze ubugeni umuhagarikizi wiwe yari yitwa General Major Varisito Ndayishimiye akuna akambere General Prime Niyongabo mukuru w'igisirikare c'u Burundi yatanze itegeko ku basoda batoye n'ibisongereza by'intwazangabo kubahiriza ingingo ivuga ko baba mu makambi iyi ni inkuru idasanzwe tugiye kugaruka ko kuko abamenyere by'igisirikare bavuga ko ingingo benizi zikaragurya iyo hari ikintu kitameze neza canke iyo hari ikintu abategetsi baba bariko barikeka byose turaza kubigaruka ko hari impinduka zoba zarabaye mu gisirikare c'u Burundi nazo turaza kuzigaruka ko muri aya amakuru tugaruke kandi ukubiriko bivugwa cyane kuri kudeta dore ko hari habaye impinduka imbere yuko aya makuru amenyekana muri buka byinshi vyabaye aho umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yoba yarategetse ko atamunyagihugu n'umwe yemerewe kwambara imyambaro y'igisoda canke igipolisi haciye akanya gato rero abantu batandukanye boba baragize ico bashikiriza n'itangazo rya mbere ry'igisirikare FDNB ryavuga ko igisirikare c'u Burundi cabujije imyambaro isa n'iy'abasoda be n'iy'abapolisi ese ivyo byari bisiguye iki kongereza umutekano mu bice bimwe bimwe vyoba byarasigura iki byose tukanya gato turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza gusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa aho tugiye gutangurira kuri iyi inkuru gezweho General Prime Niyongabo mukuru w'igisirikare c'u Burundi yategetse abasoda batoya ni OMDH n'ibisongereza by'intwazangabo sous-officier kubahiriza ingingo ivuga ko ba mu makambi General Prime Niyongabo akaba yaragabishije irya nyuma abakuru b'amakambi batubahiriza iyo ngingo abahereza gasopo abamenyereye ivy'igisirikare nkuko nabivuze mu mfunyapfunya bavuga ko ingingo benizi zikaragurya iyo hari ikintu kitameze neza canke iyo hari ikintu abategetsi baba bariko barikeka General Prime Niyongabo asigura ko mu gihe bamwe basoda bato n'ibisongereza by'intwazangabo bahanze y'amakambi bigabanya discipline yabo mu gisirikare ivyo rero byakurikiranye n'impinduka zabaye mu gisirikare c'u Burundi ni kimwe mu bibanza bihurumbirwa cyane mu gisirikare c'u Burundi havuye ico kuba umukuru w'ingabo z'u Burundi Colonel Ernest Musaba aherutse gusubirira General de Brigade Ignace Sibomana mu mabanga yujejwe igisata ca logistique ni G4 mu biro bikuru vy'igisirikare ni gisata kijejwe kuronza abasirikare babishaho n'ibikoresho bitandukanye nico gisata c'amahera y'igisirikare ugiciyemwe usanga yatunze mu mwanya muto Ignace Sibomana yari muri ico kibanza kuva muri 2019 yavuga ko yaratanguye gukengera umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo mbere atangura kuja kumurega kwa President Ndayishimiye amushira n'ivyemezo vy'ubunyonyerezo bwoba bubera mu gisirikare General Sibomana asa n'ubuhenzi aho haja kuregana mu gihe President Ndayishimiye afata ko General Prime Niyongabo ari we nkinga sigaranye mwinyunyurana arimwo n'ibihangange by'abagenerali bahoze barwana muri FDD muri izo mpinduka General de Brigade Sibomana asa n'uwasubiye inyuma kuko agiye kuba icegera c'umukuru w'ingabo zirwanira hasi so bwa mbere Colonel Musaba asubiriye General de Brigade Sibomana muri 2019
Musaba yari yasubiriye Sibomana mu burongozi bw'iperereza rya gisirikare NIJD. Muri ayo mabanga Ignace Sibomana yari yaravuzwe mu mabi atagira izina harimwo kunyuruza abasoda bahoze muri FAB no muri FNL be no kubahohotera. Colonel Musaba yahavuye avugwa nawe mu mabi nkayo muri 2021. Perereza rya gisirikare ryaranyuruje indiri z'abarundi batari n'abasirikare barabugwa irengero. Kubera ayo mabi Ernest Musaba yahavuye akurwa mu mabanga muri Kigarama 2021. Mwaka rero ngo yarashoboye no kugarura icizere c'umukuru w'igihugu mu kuneka ibikorwa vy'akarwi kavuga ko kariko gateguza itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Ibikorwa vya Colonel Musaba biri mu vyabaye komborwa rya General Bunyoni n'ibindi bihangange. Igenwa rya Colonel Musaba riboneka nk'agashimwe yahawe n'umukuru w'igihugu kuvyo yamukoreye, ariko ikibazo gisigara nico kumenya ko ico kibanza ca G4 gisigaye kibikiwe umusirikare abavugwa mu mabi ateye ubwoba. General de Brigade Ignace Sibomana nawe agiye gusubirira General Major Marius Ngendabanka mu kibanza c'icegera c'umukuru w'ingabo zirwanira hasi. Marius Ngendabanka yanugwanurwa nk'uwo hava subira General Prime Niyongabo. Abasirikare bahoze barwana muri FDD biravuga ko ari we bari bashaka, ariko ikibazo President Ndayishimiye yari afise mu mwaka weza akaba ari cyo kumenya nimba zoronka uwundi mwizigirwa mukingira nka Prime Niyongabo. Marius Ngendabanka yarungitswe muri Somalia nk'icegera c'umukuru w'ingabo, gutyo General Prime Niyongabo arikingiye mu kuba arigiza kure umukeba. Twibutse ko General Major Marius Ngendabanka yavuzwe mu mabi menshi muri 2014 no muri 2015 kugeza afatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abandi basirikare rero bagenwe mu bibanza bitandukanye. Ubuvugwa cyane General de Brigade Michel Ndenzako yagiye kurongora intara ya kabiri ya gisirikare. Michel Ndenzako yahora nawe nyene mu kibanza c'abasirikare bahurumbira mujejwe vy'intwaro mu biro vy'ikuru vy'igisirikare NIJM. Bakurikirana amakuru yo mu gisado bavuga ko General Prime Niyongabo yamugennye kurongora intara ya kabiri ya gisirikare kugira mutegure kuzoja kurongora ingabo muri Somalia. Prime Niyongabo rero akaba maze imyaka ishika kuri 11 arongoye igisirikare c'u Burundi. Nta wundi numwe ari bwamare ikiringo kingana gutyo mu burongozi bw'igisoda c'u Burundi. Imyidogo rero yatangiye kugwira imbere yuko abasirikare bongerezwa umushahara, cyane cyane mu bahoze barwana muri FDD babona ko yariko arabatungira ko ivy'umurengera. Shavu mu bahoze muri FAB ho siryari ryinshi kuko batinya ko haza amakuru w'igisirikare yohava abacinyiza bikabije. Nivyo rero vyabaye nk'impinduka mu gisirikare c'u Burundi. Ni mugihe rero hatanzwe n'itegeko ribuza abanyagihugu kwambara imyambaro y'igisoda ryafuswe, haciye akanya gato urwo rubuga rw'igisirikare rukaba rwarasubiye gutangaza iyo nkuru inyuma yuko itangazo ritanga ryari ryakuweko. Nta uzi byari biriko biraba ico gihe, gusa rero hari itangazo ya mbere ry'igisirikare FDNP ryavuga ko igisirikare c'u Burundi gihejeje kubuza imyambaro isa n'iy'abasoda be n'iy'abapolisi. Mu itangazo rero ryasizweho umukono na Colonel Floribert Biyereke, umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi. Igiseda c'u Burundi catangaje ibi bikurikira: birabujijwe ko abanyagihugu bambara imyambaro isa n'iy'abasoda canke y'abapolisi. Barabujijwe kudandaza imyambaro isa n'iy'abasoda canke y'abapolisi. Hatanzwe n'ikiringo c'indwi zibiri ku banyagihugu bose bafise imyambaro isa n'iy'abasoda canke y'abapolisi kugira babe bayisubije. Aho hose rero hari n'abasoda bari begereye. Utarubahirije iyo ngingo ivyo yasabwe ngazokurikiranwa hisunzwe amategeko. Murazi ko mu nyuma rero hakurikiyeho amasaka atandukanye mu duka adandaza izo mpunzu zisa n'igisirikare. Inyuma yuko rero ari inkuru zitandukanye abantu benshi bagiye barashira ahabona bavuga ko imbonerakure ndetse nabo kwa Reveriyano Ndikuriyo bariko biyambika nk'abasirikare, ndetse bikaba vyariko biratera abenegihugu ubwoba mu bice bitandukanye, bavuga ko hari ikintu kidasanzwe cagire kibe. Hari rero vyinshi bitandukanye n'ayandi makuru mu gisata c'indero muri Bujumbura. Meri igice c'amashuri yo kwimenyereza maternelle ku ishuri lycée Monseigneur Victor Shepherd rya Gihosha carugaye ku itegeko ry'umushikiranganje w'indero ku wa mbere. Mu rwandiko rero rwugari ico gisata, umushikiranganji yagereza abarongoye iryo shure ko banse gukurikiza intumbero bahawe n'ubushikiranganje.
François Habyarimana akaba yaramenyesheje ko ico gihe co kwimenyereza kizosubira kugururwa ari uko abarirongoye babanje kwiyemeza ko bazokurikiza amategeko agenga amashuri hamwe n'intumbero bahabwa n'inzego zibijejwe. Abavyeyi rero baharereye bagahamagarirwa kuja kwandikisha abana babo ku yandi mashure. Ingingo rero ikaba yarasohotse nyuma yaho ubwo bushikiranganji busavye uburongozi bw'iryo shure gusubira ku ngingo yatumye abana 12 bari igice co kwimenyereza bayoberwa kubera bafise amanota adakwiye. Mw'ikete ryo kuwa 22 Myandagaro, ubushikiranganji bwerekana ko kuyobeza abo bana bihushanye n'indinganizo nshasha y'ivyigwa. Ubuyobozi bw'iryo shure rero bwishuye ko bafise amanota atabari kuja kunguruzwa kandi ko atarwaniko rw'ubushikiranganji butanga intumbero y'ingene abigisha bafata ingingo yerekana abunguruza canke abahitira mu gice co kwimenyereza. Bwongera ko ariko ko bashobora no kunguruza ariko bagiye ku yandi mashure. Ni mu gihe kandi ishure shingiro Ave Maria ryo mu Kinama rivuga ko rikenye intebe zirenga 150 kugira rishobore kwakira abana 2700. Ubuyobozi bw'iryo shure rero bukaba barasabye n'ubushikiranganji bw'indero ko rironse intebe nk'uko bwari bwaravyemeye. Ubwo bukene rero bw'intebe bukavugwa kandi no kw'ishure shingiro rya Mirango ya mbere. Umuyobozi waryo rero akamenyesha ku banyeshuri 4000 rifise intebe zitarenga 500. Ikinyamakuru Radio Televiziyo Isanganiro RTI yahanditse ko inama nshingamateka na nkenguzamateka zihamagarira leta gusaba ibihugu vy'Ubudagi n'Ububirigi kwemera uruhara vyagize mu makuba Burundi bwaciyemo. Zihamagarira kandi gusaba ikigongwe ku mugaragaro ku biciwe ababo. Biri mw'itangazo rero rishimikiye ku ngingo 20 izo nzego zasohoye ku wa mbere. Ni mu gihe mu CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha aruhejeje kwerekana ivyo waranguye mu myaka 4. Muri izo ngingo kandi bahamagarira leta guhumura CVR uburyo bukwiye kugira ubandanye bikorwa no mu zindi ntara. Zisaba no guha CVR ibiro vyo gushinguramwo ibisigarira by'amagufa yoba yaratowe nkuko rero vyatanguye. Tugarutse kandi mu gisata c'indero mu Cibitoke, umwaka w'ishure waratanguye ku wa mbere. Mu mashure shingira mwamwe hibonekeza ingorane zitari nke, harimwo ubukene bw'intebe n'amasomero. Karone ku ishure rya Karurama ya kabiri riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, uyirongoye akamenyesha ko atabona ko abanyeshuri hafi 3000 bazokwigira kuko ari amasomero 12 gusa. Etienne Maniragaba kavuga ko yasaba leta nabo bafashanya kubaka yandi masomero kugira abana bazohore bigira ahantu heza. Kubwiwe ngo nko ku mugwa mukuru w'intara hari ibibanza vyinshi leta byari bikwiye kubakwamwo amashuri mu ntumbero yo kugabanya igitigiri c'abana mu masomero. Ibibazo nk'ivyo rero vy'ubukene bw'intebe n'amasomero bikavugwa no ku mashuri shingiro ya Karurama ya mbere, Rugombo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu yose yo muri komine Rugombo nk'uko amakuru ava mu Cibitoke avyemeza. Ni mu gihe ng'amadolari y'abanyamerika renga gato miliyoni 90 ngo ari bwo buryo igihugu c'u Burundi gihomba ku mwaka bivuye kubiza n'isibe. Muri ayo igisagara ca Bujumbura conyene gihomba yarenga gato miliyoni 30. 50 niyo ahanzwe n'ibiza n'isibe. Muri akaba ari ayo mu gisagara ca Bujumbura nk'uko biri mw'ikarata ya Mangenge afatiye kwihindagurika ry'ibihe. Urongoye mu rw'igihugu jejwe gukinga ibiza n'isibe yabivuze ku wa mbere ari mu nama yo kurabira hamwe ivyaranguwe mu myaka 3 n'ivyokorwa kugira ibiza n'isibe ntivyame bitera ibibazo mu Barundi. Aniseti Nibaruta kavuga ko basanze hakwiye kongerezwa ingufu mu bo vyega bose kugira haboneke umuti urama. Ku kibazo rero kijanye no kubaka idigi yasabwe n'abanyagatumba yishura ko basanze hari naho uwo mugambi atari wo muti urama kuko kubatse ku gice kingana birometero 2 gusa. Yibaza ko vyabaye ngombwa ko uwo mugambi usubirwamo kugira hakingirwe igice sose ca Gatumba. Kubwiwe ucafashwe mu mine n'umushikiranganje wa mbere nawe ngo yasavye ko hajaho mu rwi wiga ibice bikunda kubangamirwa n'imyuzurira kugira hakingirwe Gatumba yose. Mu gisata c'ubutungane abantu 95 kw'ijana bafunzwe atangingo ya sentare bagumiza mu nyororo bafise. No mwihwezo umushingwamanza Fabien Segatwa umushingwamanza akabona ko
abo ari bo buzuza amabohero, agasigura ko icari kibereye ari ukuraba ko abantu bose bari mu munyororo bikurikije amategeko. Kubwiwe ngo udafise ikigufunze ngo ntushobora no kugumamwo. Akagira ati mu minsi ya mbere umucamanza arashobora kuvuga ati tube tumuramugumije mu munyororo bariko baratohoza, mugabo nawe nyene iyo ngingo yafashe mara iminsi 30 itarenga. Muri iyo minsi 30 itarenga Nshikirizamanza yategerezwa kumugarukana ku mucamanza kugira barabe ko yogumayo, ariko akamenyesha ko icibonekeza mu Burundi ari uko aho kumara iyo minsi 30 ashobora kumara imyaka 2 canke 3, ngera ko uwo muntu aca yibagirwa iyo batagiye baramuzana kuko sentare itabimenya ko hari abafungwa bangana gutya. Ndabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Munsi wose tuze kubana, Imana ibahezagire.